Ndongeye ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mugenda mubandanya kudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikirana muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya nino ku mugabane w'abanyaziya, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ni amakuru adashemeje na gatoyi, amakuru adahumuriza abarundi hafi ya bose. Buri murundi wese yaraye ntibuca ariko aribaza ukungene amagara y'umukuru w'igihugu yoba yifashe. Ariko turibaza ikinyegeje inyuma y'uko abategetsi bahishe ibijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu, aho rero bamwe mu bashobora kwinjira muri ntare rushatsi, mu bashobora kumenyayo amakuru, kuronka amakuru ku buryo biboroheye, bavuga ko umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye agwaye aremvye cane, amagara amukitse. Abaganga baraye banyuranyuranamwo, abadogiteri bakomakomeye cane baja mu biro vy'umukuru w'igihugu ku kirimba kwa ntare rushatsi, aho rero baciye banyuranyuranamwo abatandukanye, harimwo Dogiteri Tade Ndikumana, uyu yahora ajejwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ariko kuri ubu ngubu ari mu bundi bushikiranganji bw'abakozi. Kuri ubu ngubu rero abaganga, abadogiteri bakomakomeye cane b'abahinga ngo nibo bariko baraja kuraba gusuzuma ukungene umukuru w'igihugu ashobora kwitabwaho. Abaravye ivyo icumba umukuru w'igihugu arimwo ngo kiragiramwo abantu bakeyi cane, nta muntu abonetse wese canke umuntu asanzwe ariko arabandanya yinjira ngaho mu cumba umukuru w'igihugu yoba arimwo agwariyemwo. Ngo hari kujanwayo abarinda umukuru w'igihugu, abagarde perezidansiyeri, bakajana kandi n'abadogiteri. Abadogiteri bariko baraza gusuzuma no kuraba umukuru w'igihugu ngo nibo bari guca binjira ngaho, abo baganga bakomakomeye cane nibo bariko binjira mu cumba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agwariyemwo. Hari amakuru atandukanye abanyagihugu bariko baragenda baronka irya nino, bamwe bari gukwiragiza ko umukuru w'igihugu yoba yarahawe ishano n'abategetsi bayoborana ngaho muri ntare rushatsi, ngo baba baraciye ku musirikare akomakomeye cane w'umwizigirwa kuri Ndayishimiye, ngo uwo musoda akaba ari we yamushikirije iryo shano yariye, ngo barimugaburiye mu ndya, niko bamwe bariko barabandanya bagenda bavuga. Amakuru dutohoza, amakuru adushikira nuko umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye we nyene ngo yatanguye kumva aremba canke afise intege nke ubwo yari ku maziko y'umuhisi Domitira Minani, umuvyeyi w'umuhisi Petero Nkurunziza. Ivyo vyarabereye i Ngozi. Kuva ico gihe ava mu maziko y'uwo muvyeyi Domitira Minani, yaraciye asimbira ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mu kuva ngaho mu gihugu ca Kongo i Kinshasa, yaragarutse ngaha mu gihugu c'Uburundi.
yakoze imirimo amabanga atandukanye ararangura imirimo ye y'iminsi yose ariko ngo akumviriza intege nke mu mubiri wiwe ariko ngo yakibaza ko ata ngorane aza kugira mugabo ivyo nivyo umukuru w'igihugu yaciye ngo atangariza abaganga. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko abo badogiteri bariko barasuzuma kugira ngo barabe ico umukuru w'igihugu yoba agwaye. Abategetsi n'abanyagihugu batandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi bariko barasaba abategetsi leta y'Uburundi gusohora itangazo rimenyesha abarundi bose ukungene amagara y'umukuru w'igihugu yoba yifashe kuko ngo bitari ivyo biraboneka ko bishobora guteza iyegeregere ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Mu yandi makuru reka tubashikirize inkuru iriko iravugwa nanone ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire ririko rirasaba inama nkenguzamateka na nshingamateka gukurikirana hakamenyekana amahera yari yashizwe mu kugwanya iciza Covid iyo yoba yararengeye. Umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca kuri ico gihe c'ikiza ca Covid mu mwaka w'2020 nibwo yari umushikiranganji ajejwe iterambere rusangi, umutekano n'intwaro rusange, intwaro yo hagati nivyo Ndakugarika yari ajejwe. Uyu mushikiranganji Gervasi Ndirakobuca yari afatanije n'umushikiranganji wahora ari uw'amagara y'abantu, umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana. Biravugwa ko rero ngo hari harimwo amahera menshi cane yari yashizwe muri ico kigega co kugira ngo bagwanye ikiza Covid-19 ariko ngo ayo mahera ngashobora kuba yaranyurujwe yaribwe. Bakaba bariko barasaba ko inama nshingamateka na nkenguzamateka zokwicarira ico kibazo zikagitorera umushi hakarorwa iyo ayo mafaranga yaroye aja. Abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi bamwe batanguye kugira icoba hoba umushikiranganji wa mbere Generali Gervasi Ndirakobuca nawe yatanguye kugira icoba gikomakomeye cane bivanye nuko ashobora kwagirizwa ko yariye amahera menshi cane nk'ayo ngayo. Ibintu bibandanya gukomera, ibintu bibandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu c'Uburundi mu gihe horamukwa umushikiranganji wa mbere yagirijwe ko yanyonoye yivye itunga ry'igihugu ntarisubize mu gihugu, ngo vyoba ari akamaramaza ku bategetsi b'igihugu cacu c'Uburundi. Andi makuru tugira tubashikirize ni inkuru y'umusirikare Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye yari asanzwe arongoye ibatayo ya 9 ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo yaciye akugwa ngaho muri Kongo aho rero yajabukanwe ngaha mu gihugu c'Uburundi. Amakuru aravuga ko yaciye asubirirwa n'undi mu Liyetona Koloneli. Uyu Liyetona Koloneli mushasha yaciye amusubirira. Biravugwa ko rero uyu waciye akugwa ngo yoba yashikanwe ngaha mu gihugu c'Uburundi ahita ajanwa mw'ibohero, ariko gushika mangaya nta uramenya aho Aroni Ndayishimiye yoba yaciye apfungirwa n'igisirikari. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza
canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.